nongeye kuba hamwiriwe barundi kazi umwe wese ahaherereye ndizera ko muguwe neza mwaramutse amahoro y'Imana nkuko bisanzwe Fleuhilo Patriote imbere ya kamera ndabaramukije kandi ndizera ko mwagize ibihe vyiza. Abarundi barayamaze bati ngo ruriye mpanda ruraririye mukike. Ndasubiramwo ngo ati abarundi barayamaze bati ruriye mpanda ruraririye mukike. Hakurya ya Kanyaru hange ngo biyita ngo muri Singapore nimba atari ukuzimu kwa Afrika. Bari mu mubabaro ntangere kubona ivyari byarashikiye igihugu c'u Burundi biciye muri regidezo iwabo vyaraye bibashikiye. Muribuka mu minsi yahera ukungene imbonesha kure zose zabi za leta canke zikorera ku mbuga ngurukana bumenyi zaririmba zikaninahaza zikagira refre zikongera zikagira huke zikagira igitero ibijanye n'umuyaga nkuba icikagurika ry'umuyaga nkuba ikibazo c'umuyaga nkuba cari mu Burundi aho regidezo y'igihugu c'u Burundi yari yatangaje ko hagiye gusanurwa imihora no kurabira hamwe ukungene bagwiza umuyaga nkuba wari kurava mu mihora itandukanye. Mu Rwanda vyaraye bibabaye ko nta munezero bagira aho reg igisata canke institution ijejwe ivy'umuyaga nkuba yaraye batangarije ko nabo bitoroshe bagiye kuraba ukungene bakora ibikorwa nkuko regidezo yakira bikora mu kongereza umuyaga nkuba no guhinyanyura no gusubiriza ibitsinga canke ibikoresho bimwe bimwe bishaje. Ubu mu Rwanda ntibagira ayo bavuga kuko baravuga ati mu Burundi baratwambariye turagowe twaravuze amajambo menshi twarataye ururimi kandi ari ibintu byari vyaciye ku mugaragaro. Mugabo nashaka ndababwira ati ruriye mpanda ruraririye mukike. Akarimi kavuga inagore karagororoka mbeka atambonesha kure nimwe katakinyamakuru na kimwe ndiko ndabona kivuga ibijanye nibura n'icikagurika ry'umuyaga nkuba mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Rwanda ubu bakoresha ibishirira bakoresha udutoroshi amapire ngo ku mabotike ngo yahenze bavuga ngo guhenda ngo amapire ngo mu Rwanda ngo yahenze ngo umupira arazimvye ngo babuze ayo bacira nayo bamira mu gisagara ca Kigali no mu burere buhererakanye canke quartier périphérique. Rero ibi ni vyane mpambwira abanyarwanda mwe murabombagurika munanezerererwa ngo ikibi kibaye mu Burundi mwikompara ku gihugu ciza cacu c'u Burundi. Ivyo twe twarababwiye ati abarundi twarabamenye abanyarwanda mutunze nakanwa nico gituma hari umushinga ntahe ejo yababwiye ati abanyarwanda ko ivy'inkoho vyabananiye ko kurasa vyabananiye mukaba mushira umunwe imbere nimugure amakamera nimushira ibigwanisho hasi mugure amakamera mugure n'amamikro kubera murasakuza cane muteye induru muteye agahinda iruhande y'icikagurika canke ibura ry'umuyaga nkuba mu gihugu kibanye c'u Rwanda ari hakurya ya Kanyaru hiyongereye ko urugomero ivyo bita barage yo mu gace bita Inyamasheke yaguye ku bantu 29. Ndabisubiyemwo barage y'Inyamasheke yaguye ku bantu 29. Ivyo mvuga muze murabirabira ngaho kuko nababwiye ati nta kintu jewe Fleuhilo Patriote umusesanguze wanyu nzozana nk'urusaku ikintu cyose ndakibabwiye ndakizana gifise fact. Barage y'Inyamasheke inge baza mu barage mu Burundi mwibisima nta vyuma mushiramwo mugira ukuna kure nababwiye ati natanguje ijambo rivuga ati ruriye mpanda ruraririye mukike. Baraja ngaho baci bamanda barabomagurika ngo mu Rwanda ntivyo haba mu Rwanda ibisiko bari ngo bikorwa romezo sinzi binabiriya kubera iki ntimugira ntimugira ubu ko vyaraye bibaye mu gihugu c'u Rwanda abantu 29 hamaze gupfa abantu 12 baracari muri état critique ibintu bita état critique abantu 9 fye 12 bari muri état critique babaye 21 babaye 21. Rero ntibaramenye igitigiri ca urugomero roshoye kuba gohitana burundu ariko 9 bobo imiryango yabo yamaze gutangarizwa kuko bapfuye sur place urugomero rwabaguyeko. Haca nongira nkagaruka isima ngo hibwa mu Burundi sinzi mu Burundi murashonje sinzi mu Burundi aba engineer sinzi ngo mubagira ukuna kuriya ubu ehenga ya makomantere aha bene gihugu bo mu Rwanda ko ravuga ati funga mbe ni gute abana abanyarwanda bari mu gihugu c'u Rwanda pana jendi mu Burundi canke ahandi hantu
bavuga ati mbe ni gute umushoboye kubaka urugomero rutagira ivyuma. Kuko nabonye umengo ukungene abacozi igihugu cy'u Burundi ngo mu Burundi umengo nta suivi, nta inspection, ibikorwa ngo ni gusohora amahera gusabirira. Ibi vyiko biraba mu Rwanda biko bibaho gute muri Singapore niba atari ukuzimu kwa Afrika kwa EAC? Freri urabona wowe ufise ishari ugira ukuntu no just nababwiye ati mwebwe nimwe mudusotora murakoza agati mu ntozi zabajya mugaca mutangura kuza gukoma induru. Ibi ndababwiye nta kinyoma na kimwe kirimwo, nta mbonesha kure nimwe, nta rubuga nkoranyambaga na rumwe rw'igihugu cy'u Rwanda ruriko rurabivuga. Kiretse aha aba bantu n'abagabo ba postinze bino bintu, abantu batanze aya makuru n'abagabo. Mugabo nabonye n'uyundi mutama yagize live, yo live yiwe nayiciye ko gatoyi ndayiranda yumviriza, nawe nyene yari kararira abanyagihugu yako baratakamba, abanyarwanda bari muri diaspora, bari mu bihugu byo hanze, baravuga ati u Rwanda rusigaye ruteye isoni, u Rwanda n'umunwa gusa, u Rwanda ico rukoze, ama media y'u Rwanda ni kwirgo baracozanya, bacoza batuka abarundi basubira mugo batirabiyeko. None nanje nkagaruka nkabaza, ibi vyabaye ko baraje yahitanye abantu 21 icenda bagapfa Ikibiriraho 12 bari muri leta critique, vyabaye bigenze gute mu gihugu giteye imbere, igihugu cubakisha ngo isima ngo ikomeye gusumba y'u Burundi, igihugu gifise aba engineer ba karuhariwe, igihugu gifise inspection, igihugu gifise ngo za radar ngo n'amadrone. Ivyo bigenda gute bakubaka urukuta, bakubaka baraje hajya igeze ku bice 95 irangire igacigwa ku bakozi bariko barakora ugo rugomero? Ibi ni ibintu biteye isoni, ariko kubganje je ni nk'ibintu bisanzwe nisanganya rishoboye gushika ku bijanye no kuba yakorotse canke yaguye ku bantu 21. Ariko namambaza abanyarwanda mwarakamejeje mukamereza igihugu cy'u Burundi. Abarundi kera ntitwavuga, abarundi mu mico yacu turemwe mu kwihorera, dukoresha ibikorwa gusa. U Rwanda rwarabasize, u Rwanda ivyo bintu ntivyobaho, raba baraje mwagize uku. Ubu ngiye gutohoza amenye iyo baraje yari kibubakwa ku mafaranga ngana gute. Nabonye bamwe bikeka ngo yobaye ari engineer Rufonsi, ngo nimba ari umuvyara, nimba ari umwisho wa Kagame, sinzi n'ibindi vyinshi. Birashobora kuba bifise isaniro canke ngo ifatiro kubijanye n'imiryango ya Paul Kagame abazwa igihugu cy'u Rwanda muri uno mwanya. Nariko ndababwira ati ruriye mpanda ruraririye mukiki. Abanyarwanda mufise bush, abanyarwanda mufise akanwa, kandi mufise akanwa kabi. Ujya muntu yababwiye ati mwebwe ni mubiki ibigwanisho, mubiki ibintu byose, mugure kamera. Abanyarwanda mwese mugura amakamera, mugura amatelefone meza, mukora ibiganiro kuko akanwa niko mufise. Akanwa hano ntimugira, ze muravuga ibintu bipanze. Imagine nko kuvuga ngo aeroporo ngo y'Ibujumbura ngo yafashwe, ngo aeroporo y'Ibujumbura yatewe. Nta munsi numwe ndabona mugiye muvuga ibintu na fact. Je nta munsi numwe mvuga ikintu cigihuha. Ivyo ndababwiye vy'amatara nongere ndabasubirize ko ngiyi ngaha itangazo rya reg, nimba ari reg, nimba ari REG, sinduhere mu bisoma, bari mu Kinyarwanda, bari mu Congereza. Murabibona regidezo y'u Rwanda yabatangarije ko amatara fye nkuru mugiye kuza murayabura, nabo nyene bagiye mu bikorwa vyo kunagura bimwe kujya nyene regidezo yari yatangaje mu Burundi. Abarundi mugiye kwihangana kuva itariki 4 gushika 14 bobo ngaha mu Rwanda hoho regidezo yabo ntiyena babwiye n'ikiringo kubera iki ntimaramare ntivuga ati twakirengeje. Urumva bobo yabashize mu Banyarwanda, abanyarwanda akunda kuvuga ati ngo igihirahiro, yabashize mu makenga, yabashize muri suspense, yabashize mu madute, yabwiye ati mugiye kubura umuyaga nkuba, mugiye kubura, ntimuzi muzobura ikiringo kingana gute, ntimuzi bawutwaye he, ntimuzi giye gukora iki. Ego muravyumva. Nje ndababwiye ati abanyarwanda mwe murahuruduka, abarundi bafise karita abanyarwanda batagira. Mwe mwibaza ngo mufise ama TV online mwese mukagira urunani, mukagira synergie, muvuga igihugu cy'u Burundi ngo niho rero ngo abarundi bagiye kubabara. Twe abarundi ahubwo ko umurundi umuvuga ni kumukomeza. Abarundi mwe mwaraducokoje, ntitwahora tumeze uko. Je nababwiye ati je nimugombe murondere nta ya DCN nta nameza ngahe
je batanguye kumbona ku mbuga ngurukana bumenyi. Kubera iki nararaba nkabona umengo since mugabo maze kubona mwamaze kubigira big deal, mwese mwamaze kubigira nko kumengo igihugu cy'u Burundi ni yarara, ugiye ku marezo social hose usanga muri ko macoza igihugu cy'u Burundi ravuga ati no, this is my country, my beautiful one, kandi igihugu kinkwiye, igihugu c'abarundi, abarundi batunganye, abarundi b'ubumwe, kandi abarundi b'amahoro. Nico gituma n'abanyarwanda benshi bakunda kuza inbox canke bakansanga mu banyandika kuri WhatsApp bavuga ati freri abanyarwanda si twese haragatsiko, hari abanyarwanda bahenzwe, surtout nkuborera abarundi benshi birukiye mu Rwanda nibo babaha amakuru, tujya do quartier umva bavuga ngo mbengo iyi quartier ngo kunuko ujya munyarwanda ayivuga atarana yijamwo kubera ibyo n'umurundi, abarundi bari ngaha aye mu gihugu cy'u Rwanda bacoza leta yabo. Ikindi naco mbega ko mufise confidence, ko muvuga ivyo mwatohoje, ko muvuga ibintu mufitiye ubuhamya, canke muvuga ibintu muvuga ati ibi n'ukuri ntitubeshe namambaza, kubera ko abasesanguzi canke abakoresha ibinyamakuru vyinshi vyo mu Rwanda mukorera behind camera. Why musagute muraca ngaho eko ngena gisa sinzi kunuko none mwebwe musa neza mukorera behind camera gute? Mwiye worashe gusesangura uri inyuma ya kamera gumucisha ko wasizeho urufoto gusa nkaho, ahubwo n'abantu babumviriza bari n'umwanya, ibintu birambiranye, ibintu sinzi wiyemera. Ndatumiye abo bantu bakorera ama behind the camera, abantu banguru bakameza usesangura usoma, umusesanguzi akoresha mind, umusesanguzi akoresha mind, apana gusoma ibintu bakwandikiye, ibintu bivuye muri libe, ibintu bivuye kwa James Kabarebe abandike mugaca mwese ugasanga media zose z'u Rwanda ziko zivuga ibintu bimwe. Ubwo si ubusesanguzi no guhondoroka. Nico gituma je mu Rwanda nababwiye mu Rwanda nta banyamakuru bahari, muvisa abatangaza makuru, niyo ngorane hari. Rero iyo ndiko ndababwira ati ngo ruriye mpanda ruraririye mu kike, nibi mba ndiko ndababwira ngo Singapore d'Afrique. Dr. Rusajyari bamubajije ngo ntubona ko u Rwanda ruteye imbere canke u Rwanda rufise ivyo rusumba u Burundi. Ndibaza inyishu yabahaye clear, simple and clear, iri clair. U Rwanda rusumba u Burundi kuki? Igihugu giteye imbere murakiza. Yesterday higa yejo hashize no nabonye umunyarwanda nyandikira ngo Frere ngo subira uvuge rero ngo mu Rwanda ngo tugire ngo taxi ngo drone. Cena bana bajije Ferris wheel cyonyene kimaze igihe kingana gute kitarubako. Taxi drone izojamwo bande? Munaniwe nta mahera mufise yo gufata itagisi izi zica hasi. Abanyarwanda mugiye koronka amahera yo kureha taxi drone. Mwebwe sinzwe no bivuga mwe muri mumeze nk'abantu bita le ma TV. Ma TV ni wamne mbona ni adjectif qualificatif karifya umuntu ameze nk'uko ngoma ndababwira. N'umuntu aguze ibirato wambonye, umuntu aguze imodoka wambonye, umuntu aguze telefone wambonye, umuntu kintu cyose ko ntakigira ngaha ibintu byose asize vere usanga inzara zimeze. Mwebwe abanyarwanda niko mumeze. Rero muracari bato, muracaciriritse. Umuntu agifise iyo mind, umuntu agifise iyo brain, agifise ivyo biharuro, n'umuntu aciriritse, n'umuntu jemba kubwande mabona ko ataraba macuwa, ntabaraba mire, ntabaraba arakura. Kuko nta kuntu wowe ukuze iwanyu baguze televiziyo ugacugenda kubwira abagenzi ngo muhera ngo baguze televiziyo bagize abandi basanzwe bafite ama televiziyo. Ifoko mukura abanyarwanda, this is a message for you Rwandans. Ifoko mukura pana kuza ngo urumva ngo muko muduhayira ibiki. Muduhayira ibiki kaco gituma muri abarundi binumiye mubona gusa ni cha baravuga ati kumbi byatanguye ryari ibi bimeze gute ubu kurakuriye kandi nikigaragaza ko mukiri hasi mukiri cheap. Nuko kenshi ibintu byanyu byose mu bikompara ku gihugu cy'u Burundi ko mudakompara kuri Tanzania. Abarundi Uburundi bubaha inspiration. Uburundi mutabuvuze nta buraro nta buramuko. Nje tandababwira ati rero ze muraraba ibintu muvuga
ahubwo gende mutabari ziriya miryango yarayibuze iguwe ko n'urukuta cyangwa n'uruhome rwa barage, kuko ni kubura kabisa ni ibintu vy'agahinda mu muryango. Hari ababa bajya ari baba batunze iyo miryango, nk'ubu bagiye kuba imfuvyi, abandi rana ko amashuri yari yaratanguye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda batari bwagurirwa amakaye, ama uniforme. Murabukungene mwegeranya amafaranga mukura muri ako kanwa, utwo dufaranga nyene baba leta y'u Rwanda ibaha kugira muze gutuka igihugu cy'u Burundi, ni mwegeranye mushirya miryango yabuze mubashikeko, kuko umubabaro udasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda kubura abantu barenga 10 canke 9 canke 21. Ndipfuza ko abo bataracikana bogira amagara meza bagakira bagataha mu rugo, hanyuma muzoze murara amajambo muvuga, kuko ruriye mpanda ruraririye mu kike, niko nobabwira gusa. Hama abakunzi ba Fleury Podcast TV, narinje gusa gukebura abanyarwanda, ndabashikiriza na buno butumwa, ndababwira ati akarimi ntaco kamaze, akarimi ntaco kamaze. Mwaravuze kubijanye na aeroporo, muravuga kubijanye n'uyu wa Enabele, gusa je sinari hagufi, nco tubona ngoma banze ni eskize kuba bakunzi ba Fleury Podcast TV, sinari hagufi, nco gituma mwari mubonye kuva uwarubaye wagomba umunsi wa gatatu atakiganiro kigiyeko, kubera sinari hagufi, nari mu rugendo kw'akazi. Rero abagize subscribe nkomeza kubakengurukira, hama namwe muba mufatiye ikiganiro hagati canke muba mubonye ino channel canke bino biganiro bikabenteresa, mwibuke kugira subscribe kugira twagura umuryango dukomeze tubana. Mugire umunsi mwiza, mugire naho muba mwubahwe. Abanyarwanda nabo abashaka tuzobana neza, abadashaka nabo izoba mbaya, ariko mumenye ko hariho akarimbi ntarengwa. Muturengerereye tuzohaguruka tubishure, kubera umuntu ngo aguheneye ntumuhenere bavyita ko uri kiburanyo. Ciao ciao.